mbega hoba hariho indege izobafasha kuva ngaha gushika mu Rutana mbega cengira ko ikibazo kuko nanje ndomejera iyo bidahariho hoba hariho n'imigambi yo kuyizana murakoze. Twebwe umuntu agize reservation tumugirira reservation muri kompanyi bivanye n'iyaja kandi twamurondereye ikibanza ciza afata inzira nziza urugendo rwe rukagenda neza. Hama mu Rutana naho mwavuze ngo kwari urugendo rw'amasaha 6. Mbega tuzohagenda gute? Tuzogenda nizo ndege nyene canke tuzogenda niki? Ntuzogenda urasinzira, uzogenda urafungura, uzogenda uranywa. Hanyuma banyakubahwa murongoye ishirahamwe Musumba Cargo, banyakubahwa murongoye ishure Pene International, banyakubahwa batumire biteka bamenyesha makuru bo mu binyamakuru bitandukanye, bafatanya bikorwa bacu, bashinga ntahe bafasoni, mwaramutse neza. Numunezero udasanzwe kuri twebwe nka Eden Global Travels. Iki kiganiro rero cyatunganijwe kugira ngo tubageze ko amakuru ajanye n'ibikorwa bya Eden Global Travels, imigambi dufise muri kino gihe hamwe n'ivyo twifuza gushikako mu bihe biri imbere. Reka tubashikane tubabwire icarico Eden Global Travels. Eden Global Travels ni ishirahamwe ryihariye mu bikorwa by'ingendo zo mu kirere n'ubukerarugendo. Eden Global Travels yatanguye igenekerezo rya 26 ruheshi umwaka w'2025. Muca mwumva ko mu minsi mike yiri imbere tuzaba dukwije umwaka turiko turakora. Ifise intumbero yo gutanga ibikorwa vy'umwuga kandi vyizewe ku bijanye n'ingendo z'abantu ku giti cabo, amashirahamwe ndetse n'abaja kurondera amashure hanze. Ishirahamwe ryacu rero rikorera mu gisagara ca Bujumbura munsi y'inyubako nshasha y'Ibanke Bankobu, aha ruhande ya Buja Cafe. Ku rundi ruhande hari microfinance y'abakenyezi, microfinance wise. Ibikorwa rero vya Eden Global Travels biratandukanye kandi bifasha abantu n'amashirahamwe mu ngendo zabo. Harimwo ibikurikira: gutanga no gufasha kuronka amatike y'indege. Aho rero tuyaronderera abantu mu makompanyi yose atandukanye akorera mu isi. Gutanga turatanga kandi impapuro no gutunganya ingendo z'ubukerarugendo. Turategura kandi ingendo z'akazi twaba twituye, tugatanga inyigisho, amakoraniro n'ibindi bikorwa vyihariye bene ivyo. Turatanga ubufasha mu bijanye n'ivyemezo vy'urugendo n'izindi nyandiko dushobora gufasha umuntu. Intumbero yacu rero ni yuko Eden Global Travels riba ishirahamwe ry'akarorero mu Burundi no mu karere, ritanga ibikorwa vyiza vy'ukuri kandi vyizeye. Dushira imbere rero bino bintu bikurikira: turashira imbere ubunyamwuga, ico nico ca mbere. Ubugira kabiri, ukubahiriza abakiriya bacu kandi tugashiramwo ubunyakuri, ubwizigirwa no gutanga inyishu zijanye n'ivyo umukiriya akeneye kandi ku mwanya. Hari ikintu rero twovuga ko tuba twiharije usanga mu yandi mashirahamwe benaya udashobora kubibona.
ibikorwa byacu muri Eden Global Travels tubikora imbere y'urugendo, mu rugendo kandi n'inyuma y'urugendo. Bisigura ko umukiriya wacu turamukurikirana kuva agitabura itike iwacu, tukamukurikirana ari mu rugendo kandi tukamukurikirana n'inyuma y'urugendo. Hama mu ntumbero yo guhimbaza isabukuru y'umwaka Eden Global imaze ikora, twaratunganije igikorwa muri gisata c'abamukerarugendo. Mu kwindwi twaratunganije rero igikorwa twise Adventure Brunch Time Karera 2026. Pourquoi Karera 2026? Karera twafashe ikibanza c'iratiro gisanzwe gihurumbirwa cane hano mu Burundi, ariyo chute do mwishanga tumenyereye twese, chute do Karera iri mu Rutana. Ni kibanza c'iratiro kiri mu ntara nshasha ya Burunga, aho twipfuje yuko ico kibanza abantu bagihurumbira cane, ariko ugasanga haragahaze kaho bashobora kwivunira umusase. Ibibazo byose nababwiye nadondaguye basanzwe bahura navyo, tuvuga ati reka tugire igikorwa aho umunezero w'umuntu ahurumbiye ico kibanza azowugumana ngaho, agashobora no kuwusabikanya n'abandi bagenzi biwe. Rero twaciye dukora ico gikorwa, turiko turatunganya ico gikorwa, ni nayo mpamvu twaje ngo tukibabwire, kuko isango yageze. Ni kizoba itariki 11 z'ukwezi kwindwi. Rero chute do Karera ni kibanza ciza cane, ni nayo mpamvu twateguye ico gikorwa aho tuzodugana abantu basanzwe bakunda gutembera igihugu, cane cane mu guhamagarira abarundi premièrement bakunda igihugu cabo, le patriotisme. Ikindi naco ni kugira ngo duhamagarira abantu bakunde gutembera ibibanza vyabo. Hama benshi muri mwebwe muranzi mva mwibaza ngo akanako kakakora iki ngaha. Nitwa Nahayo Darlene, ndi event manager, nkaba ndi n'umu journaliste n'umu influenceur, nkaba naratewe iteka ryo gushobora kuba umufatanya bikorwa muri iki gikorwa ca Adventure kizobera mu Rutana itariki 11 y'ukwezi kwindi. Rero twavuze ko azoba ari umunsi mwiza cane. Bon, nkuko muri tiyamu dusanzwe dukoresha azoba ari kirori. Azoba ari kirori, hazoba hari ibikorwa bitandukanye cane, aho tuzova ngaho i Bujumbura tugende turamenya ahatandukanye kuva ngaho i Bujumbura gushika mu Rutana. N'urugendo rw'amasaha ashika kuri 6, ariko ntuzobona ko ari amasaha 6 kubera uzoba uriko uraryoherwa n'ivyo bazoba bariko barakwigisha, n'ivyo bazoba bariko barakubwira. Benshi turumva ngo ngaha tugeze ngo ni kwanaka, mugabo ugasanga ntuzi inkuru iri nyuma y'ico kibanza c'iratiro. Ariko muri urwo rugendo muzoshobora kumenya ibibanza bitandukanye vy'iratiro, inkuru ziri nyuma yavyo, impamvu vyabayeho n'impamvu bifise ayo mazina. Hama tuce tubandanya dushike ahari le chute do Karera ariho mu Rutana mwishanga. Ni kibanza nibaza umuntu yoba atarajayo atosiba kuri uwo munsi kubera ko kirateye igomwe. N'ahantu ucinjira utaranashika wumvirije amazi ariko aratemba ava hejuru, umubiri wawe utangura kuruhuka ukiri ngaho, wumva uremurutswe, umva umengo ari ibintu bihindutse. Ndiko ndabivuga ukibaza ko hari filime, mugabo utayishikiye kuri uwo munsi bizokugora kumenya. Hazoba hariho n'ahantu heza ho kwifatira amafoto, hazoba hariho abantu batandukanye, hariho abaririmbyi, hazoba hari karaoke. Hazoba hari karaoke, hari abazoturirimbira karaoke kuva tugishika gushika ku mugoroba. Tuko turumviriza umuziki, hazoba hariho abavanga umuziki, ari wa DJ, ari we DJ Phil Bites, benshi muramuzi. Hazoba hariho ko baragira karaoke, ni Kabul, ni Bravo, hamwe n'abandi batandukanye. Hazoba hariho n'umwanya wo gufungura, tuzoshobora kuronka ibifungurwa kama, turumva amafyiru, turumva intete, turumva uruvyegete. Hari abantu batazi uruvyegete ugwa ivyo ndisera. Uruvyegete nivyo kurya bivanze. Ivyo vyose muzoshobora kuvya experiencinga mu bifungurira muri ico kibanza ciza. Muzoshobora kumenya inkuru. Benshi murumva yuko hariho abantu bashobora kugenda mu mashute yo mu Rutana bagiye kurondera amafaranga, bagiye kurondera abagabo, bagiye kurondera itunga n'ibindi bitandukanye. Muzomenya impamvu, muzomenya ingene vyagenda, muzomenya abaja y'ingene vyakogwa. Ivyo navyo muzobimenya mu bukino butandukanye buzogenda burakinwa. Ariko kandi hariho n'izindi nkuru zitandukanye. Ayo mazi ava mu ijuru, ayo mazi yavuye aha, abantu benshi badatahura ayo mazi yavuye. Hazoba hariho histoire yose y'ingene chute do Karera ihari kuva twebwe tutarabaho benshi muri twebwe gushika kuri no munsi. Hazoba hari ukumenya ubwiza le chute do Karera itekeye.
hazoba hari ukumenya ubwiza bw'u Burundi biciye mu kanwa, hazoba hari ukumenya ubwiza bw'u Burundi biciye ku matara atandukanye, ku ngabire zo gutamba, zo kuririmba, zo gukina zitandukanye. Rero nibaza yuko yoba ari rendez-vous ata muntu numwe yosiba, ntumirira cane cane abavyeyi baba bafise abana bari muri vacances bavuga bati uyu mwana simbona ingene nshobora kumutwara, zoba dufise n'abashobora kwitaho abana banyu. Rero ntimugire ikibazo na kimwe, azoba ari umwanya mwiza wo gushobora nk'imiryango kuba mwicaranye mu bihe vy'ibiruhuko, umwanya mwiza nk'abagenzi kuba mwicaranye, umwanya mwiza kugira ngo mushobore kumenya vyinshi kuri kahise ku Burundi, ku bwiza bw'u Burundi no kuco Burundi bushobora gutanga. Rero twabamagaye kugira ngo tubasabe mudufashe gutumirira abarundi n'amakungu, mudufashe gutumirira abagenzi banyu, inshuti zanyu, eka namwe bwe nyene mwitumirire kugira ngo muzoshobore kuhaba kuri uwo munsi. Ndasubiramo itariki rituzibagire, itariki 11, abumva igifaransa le 11 juillet, abumva icongereza July 11th, abumva igiswahili tariki 11 mwezi wa 7, abumva igishinwa hancu 21. Ngira ntanga kanya ku wadufashe mu mugongo atubwire ndetse atubwire mumenye bihagije n'ivyo bakora, ndetse atubwire n'igituma yifatanije natwe muri kino gikorwa. Muhawe ikaze kugira ngo mumutege yompi. Murakoze. Good morning. Mwaramutse. I'm very happy to be here. My name is Andrew Stephen. Ndakerewe cyane no kuba ngaha, izina ryanje ni Andrew Stephen. I'm the principal of Penn International Christian Academy and School for the Blind. Nkaba ndi directeur wa Penn International and Blind School, ishure mpuzamakungu ry'abagendana ubuhumyi. So we are striving to achieve a genuine international education. Tugomba gutanga inyigisho that's accessible for all. ishobora gushikira bose bagashobora kuyironka. So personally, I've been in Burundi for the last 13 years. Ndi mu Burundi mu myaka 13 iheze. And the other members of the team have been working in education in Burundi for a long time. Nakoze mu bijanye n'ivyinyigisho n'indero mu Burundi igihe kirekire. And we see the potential in Burundi for a real international school. Twarabonye potentiel mu Burundi y'ishure international, y'ishure mpuzamakungu. And so we have a passion, the same as Eden Global, to see Burundi achieve its potential. Kandi twarashoboye kugira ngo Burundi bushobore gushikira iyo potentiel twabonye. Ubu bushobozi Burundi bufite twabonye. So we are very happy that in September we will be open for new students. Turaryohewe cyane kuba mu kwezi kw'icenda tuzokwakira abanyeshuri bashasha. And they can register now. Our office is based in the same building as Eden Global. Barashobora kuza kwiyandikisha ubu kubera ko aho dusanzwe dukorera ibikorwa naho Eden Global Travel dusanzwe ikorera hajya nyene twabonye. And because of that, we've had the opportunity to work closely with them. Kubera ivyo twarashoboye kuronka uburyo bwo gushobora gukorana nabo cyane. And when we were offered the chance to partner, we took it very quickly. Iyo turonse akaryo ko gushobora gukorana n'umuntu tukakira twihuse. Because we see the high standards that they're trying to achieve. Turabona ibintu bikomeye byo rwego hejuru bagomba gushikako. That match the same international high standards that we're trying to achieve. Kandi bikaba biri kumwe na n'ibikorwa mpuzamakungu tugomba gushikako. So I think I've said what I can say. If there are any questions, I'm happy to try and answer them. Nibaza yuko ibikenewe byose nabivuzeho, hari ikibazo nuryoherwa cyane no kucishura. Muri make akabashikirije yuko ishirahamwe ishure bazanye ari ishure mpuzamakungu rikaba rifise iciyumviro cyo gushobora gukorera ku buryo buri hejuru cyane gusumba yandi mashuri yarari ngaha, bakabonye yuko na Eden Global Travels ariho nyene bagomba gukorera, akaba ariyo mpamvu bashoboye kwishima kwifatikanya natwe. Tubazo tubiri, akambere ndagahere kuhejeje ayoboye igishuri twumvise. Turamenyereye ko amashuri nkayo kandi rimwe na rimwe amashuri yigenga ya privé atanguzwa n'ishirahamwe canke ishengero canke ikindi kintu. Bega iryo shure Penn International Christian Academy and for the Blind yegamiye ishirahamwe ishengero canke iki?
hama rizokorera hehe, amashuri ari hehe ku batahazi. Ikibazo ca kabiri ndacerekeza muri Eden Travel Gorbor. Kwiki gikorwa mwatunganije twumvise ko ari ibintu by'amateka mu bijanye no gufata ingendo biciye mu kirere, aho muzanye akabijya gutembereza ingenzi ukuna kuriya. Mbega none aba mwavuze mwifuza ko boza mu iki gikorwa hariya mu Rutana, bazoshikayo gute? Mwategekanijwe ko nk'abo vyumva mu binyamakuru, mutegekanya gute ingene bazoshika mu ico kibanza kugira ngo nabo bifatanye namwe? Mwagiye muratumira abahe n'abahe kugira ngo bose biyumve ko bategerezwa kumva ko babaye aho hantu? Murakoze. Nitwa Franik. Ikibazo ca mbere mpera muri Eden Global Travels. Mwavuze ko musanzwe mukora ingendo zo mu kirere no mu mazi ndetse n'ahandi, ariko kandi kubakera rugendo. Bega musanzwe mufise indege yo kunguruza abantu ngaha mu gihugu hagati, musanzwe mukorana abandi kugira mushobore kunguruza abantu mu kirere ngaha anya mu Burundi kugira mushobore kubashikana muri ivyo bibanza. Hama kubijanye n'urugendo rwa la 11 z'ukwezi kw'indwi, avuze yuko ari urugendo rw'amasaha 6. Twizere yuko hazoba hari iyo ndege kumbura izunguruza abantu kugira ngo urugendo rushobore kugabanuka cyane, kuko twamvise ko hari ingendo z'abakera rugendo zo mu kirere. Indenge irahari, uwo mugambo urahari. Murakoze. Akazina ni Generose Bagira umwaka, nkorera radio RTNB. Nagira mbazi ikibazo kijanye na le 11 juillet, mwavuze ngo dutumire kandi tuzobikora, ariko rero kibazo mbega gutumira bisaba ko tumubwira, tubwira uwo muntu bisabwa, peut-être droit d'entrée, ibintu nk'ivyo byo byifashe gute? Ni ico kibazo mfise. So I think your honor to answer the first question. Yeah. Okay. Thank you for the question. The school is part of the Urige Foundation, which has existed for quite a few years now and has been doing great work all around Burundi, helping visually impaired and blind people. So the school is the natural progression, the next step to be able to serve that community much better. So yeah, we're part of the foundation, and you can find out a lot more about that by going to the website for the foundation or for the school, which will take you there as well. For the second part of the question, we are a day and boarding school, and we're based in Kabezi. So it's a very good location for a boarding school and close enough for the day school. So we are very happy to welcome all students there. Thank you. Ikibazo ca kabiri cabajije nibaza ko gishwa Monsieur Richard, mbega ho bariho indege izobafasha kuva ngaha gushika mu Rutana? Mbega cengira ko ikibazo kuko nanje ndomejana iyo bidahariho ho bariho n'imigambi yo kuyizana. Murakoze. Yabajije avuga ngo ugo ngo mbega ko mukorera mu birere mwoba mufise indege mukoresha. Navuze ko turafise amakompanyi dukorana nayo, ayo makompanyi asanzwe yafise indege zayo. Twebwe wavuze amakompanyi dukorana sayo mu Burundi, hariho za Ethiopian, za Kenya zirahari, Rwandair zirahari, hariho n'izindi zose ku isi. No kuvuga izo twebwe turakorana. Twebwe umuntu agize reservation tumugirira reservation muri kompanyi bivanye n'iyaja, kandi twamurondereye ikibanza ciza afata inzira nziza, urugendo rwe rukagenda neza. Hama mu Rutana naho mwavuze ngo ko ari urugendo rw'amasaha 6. Mbega tuzohagenda gute? Tuzogenda n'izo ndege nyene canke tuzogenda n'iki? Aha kuva ngaho Bujumbura tuja mu Rutana barinza bavuga ko ari amasaha 6. Nuko ayo masaha yaharuriwe ku modoka zica mu ibarabara. No kuvuga mu Rutana tuzogenda n'amamodoka kandi birateguwe, nta ngorane nimwe hari, imodoka zirahari. Nibaza ko turaza kubabwira neza ahubwo ibisabwa kugira ngo tuze dushike neza mu Rutana mu kwishura ikibazo uriya mu damu hariya yabajije. Murakoze.
kuri ico bari babajije c'indege abifuza kugenda na rute migirere irahari ego irahari mu Burundi ibikora mugabo uca sitwe tuyifise turashobora gukubara inzu yifuza ni 2,300 y'amadolari cyane gose irahari ego nagira nishure ku kibazo mudamu yarahejeje kubaza hariya hariho kubijanye no na droit de participation mbega muribaza ati none umuntu azoja muri ico gikorwa gute azifatikanya n'abandi gute rero ni nayo mpamvu twabateguriye uko umuntu ashobora kwifatikanya natwe muri ico gikorwa nk'uko natanguye ndabivuga ni igikorwa twese dutumiriwemwo ku bantu bipfuza kuryoherwa muri kano karuhuko k'irici tugira twinjiremo rero ntitwabasize inyuma kandi ntitwabibagiye twarateguye ibiciro bitavuna aho umuntu ashobora kuza akifatikanya natwe turavye ukuntu ibintu vyagiye bihinduka twaragerageje turabaha igiciro ciza cane aho umuntu kwitesha ayo mahirwe ngo ico gikorwa kimucike rero urugendo tugabuye mu package canke uturusho dutatu hariho akarusho ka mbere utanze amahera 250,000 harimwo ko tuzogutwara tukakugarukana during the travel canke pendant le voyage ntuzogenda urasinzira uzogenda urafungura uzogenda uranywa hanyuma ntuzorambirwa mwavuze ngo n'amasaha 6 mugabo ndibaza ko muri ayo masaha 6 ugiye mu modoka ugenda urafungura ugenda uranywa ndibaza kutazorambirwa hanyuma ikindi naco turabazobashikana kuri ico kibanza twabateguriye hazoba ari kibanza ca mbere ciza ni kibanza musanzwe murahazi mwese mu Rutana murahabona ariko ntihazoba hasa kujya muhabona hazoba hateguwe neza mwicare muryoherwe n'izo ndirimbo z'abasanzwe bagira ubugenegene bwose ndetse munafungure rero iyo tike ni tike ya 250,000 aho uzofungura ukanywa ibinyobwa bitambiye ku mahera 250,000 francs. Itike igira kabiri ni tike ya 350,000 francs amajana 350 ibihumbi amajana 350 aho muzogenda ntimuzorambirwa mu modoka zisa neza amabus amaquaster hanyuma tubafungurire ku kibanza mwidagadure aho muzoba mufise na droit yo kunywa ibinyobwa byambiye dusanzwe tugana hano mu Burundi muri Brarudi muzoba mufise droit ya 2 prises z'ivyo binyobwa sur le montant ya 350,000 rero hariho akabijya package canka akarusho kagira gatatu ni watanga frais de participation iri fixe kuri 600,000 francs harimo akarusho ko kugenda mu modoka yiharije imodoka uzogiramwo si imodoka uzokumva ikinogo ni imodoka utazumva ubushuhe ni imodoka uzogenda ugasinzira avec une aisance complète uzofungura neza muri ico kibanza twaguteguriye uzoba ufise droit yo kunywa icambiye canke ikitambiye bizokuvako kandi uzoba ufise droit yo kurara tuzobaraza muri ico mu ntara ya Gitega muri Lenox ndetse na Martego niho muzorara mu ntara ya Gitega rero kubifuza kwifatikanya natwe murumva ko burusha ari bwinshi bivanye nuko ungana ku mufuko kandi urusho muri ubwo burusho bwose umunezero uzoba ari nasubirizwa canke ntahara
muri ico gikorwa. Ego kwinjira bisaba amafaranga ari mu buryo butatu: 250 uzoronka ikinyobwa kitambiye mugabo ca Braludi kimwe, hamuronke imodoka igukura ibujumbura igushikana mu Rutana, yongera igukure mu Rutana ikugarukane mu Rutana. Kuvuga ishika mu Rutana gushika uve mu Rutana hazoba hari ibifungurwa, hazoba hari ameza n'ukuntu nagira mvuge ngo ameza meranda, hazoba hari ameza uzofungura uko ushaka wisubiriza uvayo usubirayo, ivyo kurya bitandukanye. Uzoba ufise n'urusha rwo kuraba umuziki uzoba uhari, abaririmba, abazotamba, vyose muri ayo mafaranga birimwo. Ayo n'amafaranga 250. Hagaca haza ubwoko bwa kabiri bw'amafaranga 350. Abo nibo barekuriwe kunywa inzoga zambiye za Braludi. Uronka inzoga zibiri za Braludi zambiye. Unywa wayare ni zibiri, unywa baju ni zibiri, unywa beshu ni zibiri, unywa Carolens ni zibiri. Wewe uzohitamwo iyo ushaka. Hama uca usubira uronke n'ibifungurwa kuva ngaha anya gushika mu Rutana, no kuva mu Rutana ugishika gushika usubira uveyo. Nayo mafaranga 350 nivyo birimo. Mu mafaranga 600 nawe babandi bakunda ikirori bashaka kurara, tuzova mu Rutana tuce tuja kurara Igitega. Muri ayo mafaranga uronka ivyo vyose abo bafise, hace hiyongeramwo amahera yo kurihira uburaro. Sinzi ko ubu onya bitahuritse neza. Sa? Imodoka itandukanye n'izindi mugapana ya wenyene. Uri kumwe n'abandi mugitandukanye n'izindi. Ego. Urumva namba abandi bazogenda mu mabisi, peut-être uzofise tax canke zo twakurondereye V8 ntavyo turamenya. Mugamenya kuzobura umuntu ari special. Ni VIP package. Yishuye avuga yuko ishure Pen Blind cyashizweho na fondation Uwiragiye, kuko ari aba GTS na organisation nishira hamwe canke niki ryari byaye. Iryo shure ryacu international ryashizweho na fondation Uwiragiye. Ikindi naco yabagiye kijanye naho riri mu Kabezi muri commune Mugere zone Ramba, tujiste uvuye ku Livingstone impande ya Kashino. Twagerageje kwishura ukiri ngaho nyene ni ishure urabona hariho maternelle hakaba na secondaire numbaze n'ibindi, ni kaminuza kugira ngo nkatwe dukora mu gisata c'indero kumbure tugira umuco, ntabwo tugira abantu bazoja kwiga hariya kumba ari kaminuza gusa, mugabo kandi gusanga kumbure n'ibisata biba bihari bitegekanijwe. Numvise ko muzotangura umwaka mu kw'icenda. Murakoze. Ego tuzotangura mu kw'icenda, ntabwo ari kaminuza, ni ishure tuzotangura kuva mu wa mbere gushika mu mwaka w'10. Ibisata tuzobimenyeshwa twamaze gukora ikibazo cyo mu w'10. Vya Minerval navyo tuko turavyiga vuba muzobimenyeshwa. Yes, murakoze. Ikibazo nagomba nongere ko ni kijanye n'ubukerarugendo. Dusanzwe tumenyereye n'andi mashirahamwe atandukanye ategura ingendo zitandukanye mu gihugu, hari n'ababikoze imyaka myinshi bisubiranya, ariko no munsi kumbure batagihari. Mbega nka mwebwe ko ari première edition kumbure mu guhimbaza umwaka wa Eden Global Travel, uno munsi twizere yuko namwege bizoguma bibandanya canke nukuza uno munsi umwaka ugasanga birasivye bigasubira mu ndi mwaka ukurikira, hama bigasubira kandi bigasiba. Mbega kuri incuro mwiteze abantu bangana gute kugira ngo mwizere yuko kumbure hazobaho n'indi deuxième edition? Igiya kabiri ni mu gihe mu Burundi dufise abarinzi benshi batandukanye muri kino gihe kandi bakunda kwifashishwa cyane mu bijanye n'ama evenement atandukanye uno munsi kugira ngo evenement z'abantu zishobore gushika kure. Dufise abarinzi benshi uno munsi basoma hit song atandukanye ndetse bama bafasha kugira ngo ibikorwa vy'abariko barategura bishobore gushika kure. No munsi twokwitega abarinzi b'abarundi muri no rugendo kumbure kugira ngo dushobore guteramisha hariya anya, kuko urumva n'urugendo rurerure kandi mu gahiga kanyaganande dukeneye kumva umuziki w'u Burundi. Tuteye ko tuzobona abasani b'abarundi muri no evenement kugira ngo baje kubashigikira no kugira ngo bashobore gupromotinga kino gikorwa cyanyu cy'uno mwaka. Murakoze. Nkuko twabivuze ntitwari gushira ko yuko ari edition ya mbere bitazobandanya, twifuza kubandanya kandi tuzohagarara cyane ku kintu twagize acha branch. Nibaza ko abenshi bakirarugendo bategura ingendo z'ubukerarugendo kenshi turagenda tukaraba tukavayo tukaja handi, ariko twebweza turahitamwe ikibanza kimwe tugenda kurya tukanywa tukaryoherwa. Urumva tuzokora ahatandukanye. Uno mwaka twahereye mu Karera, ni nkuko mwaka uzatwoja mu Rumonge, ni nkuko undi mwaka tuzanga hi Bujumbura. Tuzogenda ahatandukanye, ariko nibaza yuko ari edition ya mbere kuri edition nyinshi cyane
zigiye gukogwa hamwe na Eden Global Travels. Sinzi ko ikibazo ca mbere nacishuye neza Franik. Ikibazo ca kabiri naco ego hariho abaririmbyi bazobateramisha. Navuze yuko aba DJ ari DJ Philbite, sinzi ko bamumvise. Hazoba hariho Kabul, Harmony Sound niko babita, karaoke. Aussi turiko turavuga n'abaririmbyi batandukanye harimo n'ama surprise. Nitwababwira kubera contrat zitaratungana. Murabizi sama ko haba hari umugongano w'ama evenement menshi. Turarindiriye inyishu abo twariko turifuza bamwe ntibari ngaha mu gihugu batubwiye tubarindire bataye kugira ngo dushobore kuyaga. Rero vuba muzomenya mbega nibande bazoduteramisha, mbega nibande bazoza. Hariho n'ama surprise abantu benshi bazoba bahari. Abarimvyi bahani wacu basanzwe bari mu mahanga ariko bazoba baje mu karuhuko. Rero mwo kwitega vyinshi birenze kuri uwo munsi.